ndabifuriza kugubwa neza mu byanyu no mu banyu. Muraho ndibaza ko muguye neza. Hanyuma ni Madame Sandrine Nizigiyimana, turi kumwe ngaha kuri Wise Woman TV. No musi rero tukaba tugiye kuyaga ikintu gikomeye cyane. Murazi ko ngaha kuri Wise Woman TV twaba tubazanira utuntu tw'ubwenge. No musi turabazaniye akantu k'ubwenge kavuga gati umuti woroshe cyane ushobora kugufasha ugaheza kumota nabi mu kwaha cyane cyane. Ngira mwabyumvise, umuti ushobora kugufasha cyane ugaheza burundu kumota nabi mu kwaha. Keshi urashobora guca ku muntu ukumva nyene ukumva nariko aramota neza, benshi bacita ngo ni igikakwe. Ukamucako nyene ugasanga wapi kweri akamoto ntibigenda neza. Kuri Wise Woman TV rero twarakoze ubushakashatsi kugira tubahe abakunzi bacu akantu kotuma baza baraguma bamota neza, koroshe kuronka, kazimbutse. Umuntu wese ari utunze cyangwa ari umukene ashobora kukaronka. Akantu rero sakandi indimu twayibonye. Uyu ni umuti ukomeye cyane rwose ugiye kugufasha ibintu byo kumota nabi mu kwaha bigahera. Indimu rero ingene bayikoresha kugira kumota nabi mu kwaha bihere, urayifata ukayikatamo kabiri, ukayikatamo ibipande bibiri, hanyuma ukagenda muri dushe. Hajya ugiye muri dushe ukatufata ukitsirita mu kwaha, ukitsirita uri kuroga nyine n'isabune n'ibiki, ukatufata ukitsirita mu kwaha. Bikore kabiri mu ndwi. Mu kwezi kumwe ibintu byo kumota nabi mu kwaha bizoba byaheze wabisezereye. Hanyuma uko kwezi kumaze guhera, wowe uzoca uraba nimba urayikoresha rimwe. Navuze ko uyikoresha kabiri mu ndwi, hanyuma uzoca uyikoresha ukwezi kose. Umva ugira kabiri mu ndwi, umva ni iminsi 8. Ibyo kumota nabi mu kwaha igikakwe bizoba byaheze. Usigaye uca ku bantu bumva umota neza, uri umuntu nyene ca mu byumva. Hanyuma uko kwezi kumaze guhera uca uyikoresha uko ushaka. Nimba wikoresha nka kabiri mu kwezi, bizoba byamaze guhera. Uzoba urikura cishamo kugira ntihagire akantu nyene k'agasembwa kakuboneka ko mu bintu byo kumota nabi. Aka rero niko kantu twabazaniye no musi kuri Wise Woman TV. Reka dukoreshe indimu hanyuma tubandanye kwimotera neza. Twari kumwe ngaha na Sandrine Nizigiyimana kuri Wise Woman TV. Bye bye.